abataramenya icyari Imana ubu ni igihe cyiza cyo kuyimenya. Ibwirizwa rya mbere mu mabwirizwa 10 y'Imana, ntihagire iyindi mana umbangikanya, ndi Imana ipfuha. Guhera Imana rero ukazija mu bigirwamana, umenye yuko umugisha ubukujanye. Turafise intayi nyinshi twoshinga ku bijanye n'ivyo vy'Imana, ni ibintu ntegera cyane, ni ibintu ntegera kuko jewe kuva mu buto bwanje nuko nzi yuko umuvyeyi amatubwira ati mukazona umuntu yica indasago menye ko yikwegeye Shetani, kuko indasago ubuhejeje gushinga antene ya connection na Shetani. Shetani higa yindi ntimuze murondera ahandi. Hajya wica indasago ugashiramwo imiti, ubwo nyene ubuhejeje gushiramwo antene ituma iyo mashetani yose ari amenye yuri. Muze murabe abantu birukira mu bapfumu baca indasago nibo bambere bagwaragurika, navyo murabona, nibo bambere bagwaragurika, kuko Shetani yo ziri hose ca zumva aho antene iri niho zihurira. Shetani ifata uyemera. Je ndibuka igihe mu mwaka w'ibihumbi 2007 nari umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano mu Ruyigi. Hari ingorane, abantu bariko batotezwa ngo uburozi. Ngiye yo gutanga ihumure ndababwira nti uwemera ibirozi nuko nawe abifise. Shetani yemeye yindi. Ndabwira nti nimwe abamuzi ko muri abarozi ngaha burazi kera bava ngo mu kumoso neho hambere ngo hari ngo abantu b'abakorikoni. Ndabwira nti uwiyemera ubunyene naze jewe ndoge ndabe ko bufata mu kumoso, kuvuga ngo uwiyemera na ndoge ndabe ko bufata. Bose bagiye mu katembegete. Je ndabizi yuko atashetani je ushaka kundika ngo bifata. Ndabizi neza kuko Shetani bakubwira ikintu kitagira ingufu na ntoyi, wizera Imana ngice kintu kitabaho. Umugabo wizera Shetani urumva kumengira akomeye. Nababwiye nti narumvise ngo hari umuntu mwigeze guhagarikira imodoka ngo ntiyagenda w'umutegetsi. Nije nayo ndabivuze ni mwaba mushoboye yihagarike. Bose ati noneho bava bayihagarika. Hajya mu kumoso narondeye bavuga ngo baraguruka n'intaro, nti uwiyemera ko aguruka naza. Bijya vyose n'amashetani, amashetani ntakorera hari Imana. Abo bapfumu jewe niho namenye yuko aho ndi atashetani haza. Je naragiye ngiye guhinyuza ku bapfumu. Umupfumu ndamuhendahenda, mugabo naho nyene nari ngiye kurwanya abagiye kuraguza. Twari ku rugamba, hanyuma muwe natwara hagira abaja kuraguza batwaye idarapo kuraguriza ko ku mupfumu. Hama idarapo ndarirondera ndaribura, sinzohavura nyibira kabanga ko barijanye ku mupfumu kuriragurisha. Je ncamba hasi ndagiye kandi zadarizanye kugira ngo shobore gushikiwe. Namusanze hano ku isoko, narabanje ndamuhendahenda, tereka naje ngomba ndabire. Ndamuhendahenda arumva ko arose igifi kinini. Rero jewe ko ico gihe nari umukuru mu ngabo, hanyuma turagenda ngo azi ko ngiye kuraguza, naho ntamenye ko ngiye kurondera rya drapo. Ndashikayo nyene ndabaseriye ngo agiye kuraguza. Umugabo n'umugore barazana barasasa ibirago, bazana ibikoresho vyabo, harimo inyagara, harimo ubuntu utagira mvura, intaro bararunda ngaho. Hanyuma rero umugabo atangura kuvyina, ahamagara rero vya bishetani vyabo. Umugore nawe avuza ku ntaro, ahurura nyene ngo abavyeyi ngo bagira baze. Umugabo aravyina ararindira ko biza, arabura. Umugore ati namba waborewe wewe uri kuravyonona, mbisa je ndamunihamagarire. Umugore nawe ajako aravyina, hamagara hacaje.
bararinde umugabo ngo none nawe uravyononye baca batanga gutukana barasubiranamo nyene uko bavyononye umwe yononye uwundi yononye erega nije nagiye kubanguranya hanyuma ndabwira nti mwese gezaho je muranze batanga kujugumira ndabwira je muranze barajugumira nagira ndabwire ko aho ndi nta shetani ihegera ntumviriza wa mugabo nje gutora idarapo bazanye ngaha yarajugumiye acaja kuzana rya darapo ararizana ico nasanze natabuye inyenyeri yo muri darapo aho naciye nemeza neza yuko shetani nta kirimwo